natangu kwambara ikirato ngiye muri championnat d'Afrique niho narose umuntu ampa akasupax naho ngene navuga ntibirangora kuwa 30 ukwezi kwa gatandatu 2012 hasigaye umunsi umwe gusa kugira ngo Uburundi twibuke imyaka 50 turonse Uburundi turonse intayo kwikukira umwana w'ikayongozi Francine Niyonsaba aratera iteka i Porto Novo muri Benin Uburundi abo wa mbere aronka medaille d'or muri championnat d'Afrique wiyumva gute Burundi bwaciye kuravuga Naravyo tuva gushika mu rigi metero 29 cyari gushoboka aho hambere ko ushobora gupfa kandi badakora n'abapfuye batabonye ikaburimbi waribona ugiye mu ntara ukaba utarabona ikaburimbi yego hariho n'abantu bo ruguru nibaza ko si mu rugi gusa naho babivuze mu ntara za kure hari nta nkadashika imodoka tegende buka imodoka ije yaraza ahantu tuyibonye tukayiruka inyuma tukayirariya tukayikorako tukahava isubiye inyuma uri kuriruka imbere y'abajya bazungu abiraburi abahinda barabu n'abandi ariko hajya hari amabanga tutamenya muri ajya ama piste muri ko muriruka jewe ndi umwatlete afise indero idasanzwe ndi umwatlete akora cyane tsinda kuko nkora cyane je ndashaka kubyuka twazere dimate ngiye muri entraînement hanyuma ingiraje ngo ufise amahormone ngo ushobora kwiruka ivyo urumva abari ni discrimination kuko ntushobora kuzira uko waremwe nta caha nakoze naje nta nyishobora kumuha ngo nubaze sigendo bazi nyishu Imana yikumpeye nawe cumubaza wewe ko waremwe uko wewe ko wisanze ko tambuka uko kuvuga uko wewe byakenze gute turi mu gihe Francine Niyonsaba yasubiye ku ishuri ishuri ryitwa INSP Hecho baravuga bati beko atawigana amafaranga Francine Niyonsaba byamugendeye gute ngo asubire ku ishuri Hello boys and girls, nizera komeze neza kwa kudia handi ndagura juste gale cadre for Morris eke Black Machine Black ndagura ko vyamaze komera making sure ko amazubira subscribe akingira nyere ko amaze gufyonda comment zanyu yabizidukebura niziduha ingufu ziradura iyi ni form idasanzwe ndagura ko vyamaze komera bantu b'Imana twatewe iteka n'umwigeme amaze gutuma Burundi bwacu kwisi yose ivugwa inshuro nyinshi ku bibuga bitandukanye amaze gutuma Uburundi bumenyekana amaze gutwara medaille d'or ya championnat d'Afrique muri Porto Novo muri Benin amaze gutronka medaille d'or Portland muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika 2016 n'indi midari nyinshi aho ndagura ko yatwaye medaille d'argent ya Jeux Olympiques en 2016 Lyon kwa kuri ahandi ndagura nawe sundi mwite Francine Niyonsaba izina rikomeye rifise ico rivuga na cyane ko turi mu kwezi kwa hari umwigeme bega uno Francine Niyonsaba ninde uno muntu amaze gutuma abantu bose babona yuko ukuguru gushobora gutuma igihugu kimenyekana kigateza imbere umwana yari mu buzima busanzwe maze agashobora kuva hari n'umuryango awuteza imbere ninde kwa kuri ahandi niwo mutumwe rero munsi tumusanze kubiri wiwe aho cyane afise laboratoire d'analyse aho ushobora kuza ugapima ivyo aribyo vyose ibintu bijanye n'amabakteri ibintu bijanye n'ibindi vyinshi cyane ndabura ko byabasikomera ndakora musa Fayacine utaraheza nje mwana gukwikira nka twenga rega nkunda twenga ndakora mu kizo cyane gaye ndizura kumeze neza nukuri Jesse ni dog turi muri laboratoire nziza ego ahanyene kuri Avenue Mos ego ni laboratoire nziza cyane ya Francine Niyonsaba ego ni laboratoire nasize kugira ngo ifashe abayitura yongere itange amarezi itanyaruka meza yizewe ashobora gufasha uwatwituye agafasha n'abaganga kugira ngo amuvure neza muvura ibiki twe nituvura bambe twe dupima ingwara twe tugira dupima ingwara zitandukanye ego liquide biologique ego n'ibindi Francine tubabwira tuti turahimbaho cyane kubakira uno musi kumukubito nane ndagihoye cyane neza cyane karibu ego hajya ngo ibintu ngo vy'amamedaye birandukira usanga amavuta y'amamedaye arajuza kuyanyaduza tuvuga gohe umwe nuko Francine Niyonsaba ni Francine Niyonsaba ni umwana yavukiye mu ntara ya Ruyigi muri commune ya Bwere zone Kayongozi umutumba wa Nkanda ego umucamake nuko ikindi utongeyeko n'umwana mukuru n'umwana mukuru ego bivuze ko umwana mukuru nibaza yuko ni responsabilité
y'ubuzima ubutanguye kandi n'abandi ko bose barakuraba. Hari ko umwana mukuru yifata abandi bana bakurikira badashobora kubifata nkawe? Je nakuze mbona ntasanzwe kuko nakuranye n'umuvyeyi umwe naregwa na nyokuru, nabona mama azinduka mu gatondo ka kare aja kurima kugira ngo asheke ibyo dutunga. Hama yari umuvyeyi w'igitangaza. Yaranshize mu ishuri, yashaka ko niga kugira ngo nzokwiga amashuri atashoboye kwiga kandi sinkora ibya siporo. Ukunda ushize muri bya siporo, bankeneye kumenya umwana ava mu ntara ya Ruyigi komine Bwera umutumba Kayongozi, ubuto bwawe bwari bumeze gute? Ubuto bwanje ne nakuze umwana w'ishirwa rimenetse kuko ndo umwana akonye n'abakuze, narakunda iby'inkino, duhejeje udukorwa two mu gatondo tuvuye ku ishure canke bamwe to ku mugoroba tuvuye ku ishure, twebwe wasanga dukina inkino z'abana. Twarakinye inkino zitandukanye, inkino zo kwinyegezanya, ubute, horo, ibibariko, amabiye, volleyball. Twaragira ibibuga twege twigiriye muci, hayo usanga bararimye ibiharage, tukashira ibibuga, tukabanga imipira y'ibishashe. Wasanga twe dukina byose za football. Urumva nakunze ndi umwana yikundira inkino hamwe n'abakuze. Wakunda kwikinira inkino? Vya atletisme bicabitsa gute? Vya atletisme rero urabona twebwe je ngitangura kwiga nta masaha twagira. Imbere yuko uja ku ishuri warabira mu giti ukaraba izuba iyo rigeze, wacuvuga uti isaha ni yaragiye wihenda ugaca ugenda uriruka. Je ntibaza ko nava muhira hashika kilometero 6. Wumva gutaha no gutaha kugenda mu gatondo wiruka no kugira no kumutaga no gusubirayo no kumugoroba. Urumva ko ibirometero byari byinshi kandi je nari umwana adacererwa, bituma nagenda hakiri kare kugira ngo tube turakina twa dukino two kwishure, bibariko, tumwe tuguherezanya inkoni. Wasanga ari ibintu nk'ivyo nyene. Ndakuzi wiga ivugizo, ndakuzi wiga skateboards, ndakuzi ukina handball, ndakuzi ukina volley muri gender life. Mu Ruyigi abavuga bati umunyaruyiga ashitse Bujumbura, si kubavuga nabi ariko kenshi na kenshi abari green card kabisa. Bankeneye kumenya washitse Bujumbura gute? Nakubwiye urumva natanguye gukora bya atletisme sekura amashuri, hanyuma muri 2008 niho natanga koze Bujumbura. Uko nakoze ibyo kwiruka imyaka ntarashitera imbere, imyaka ishika kuri 6 kandi twabikora atari na kimwe tukurayo, twabikora gusa kugira umuntu kwiryohera. Hanyuma lycée Vugizo naje nkuko bayivuze Chindi umwana atagira umuryango ngari Bujumbura, naje n'amaguru. Urumva uramanuka? Naje n'amaguru tamanuka. Rero baho naciye ahantu umugenzi yanyiboneye aranyikunda aransaba ishuri Bujumbura. Hanyuma ndivugizo nakina inkino zose, abigisha barankunda, nakina serukira ishure muri volleyball, muri basket. Niho natanguye kwigira basket lycée Vugizo. Ndakina na atletisme, niho batamara kumbwira yuko no kwiruka imetero amajana 2 n'amajana 4 nkiruka ku metero amajana 8 kuko arizo shobora kuronkaho opportunity yo kuserukira igihugu. Tukiri ngaho nyene barakubwiye ati amajana 2 n'amajana 4 tuziveko. Wewe wiyumva gute? Byari bigoye kuko nabona izo bintu biraruhisha, amajana 2 uraruhuka cuheza, ariko navuga nti reka ngerageze. Kirazira rero kunani utaragerageza. Nca ndagerageza, nca ndatsinda. Wow. Uratanguye urugero rwawe rurakomeye. Dusubira inyuma gatoya hari imuhira. Mama yari umwirimizi. Mama yari umwirimizi. Nta muntu ufise Bujumbura. Ubuzima mu kibane muhira bwari bumeze gute? Bari bwifashe gute? Tuhatwaye nk'abandi, umuntu ashobora kubura kana ukaza umuvye akagutuma tigenda usabira umunyu kwa kanaka, kandi naho woraye ubusa ntuvuga, yakutumiye ati ingo ufungura ati nagize.
mwari abantu b'ibanga twasiga aho hambere carazira gusiga iteka aho ryana kabisa aho hambere harazira gusega hari umuntu yambwiye ati amen amen kandi Imana ibikurinde n'ubu siseka Imana ibikurinde ego nuko uri kutubwira uko Francine Niyonsaba hari umuntu yambwiye ati ahantu batazi Kayongozi turashobora kuronka amahirwe utaronse amahirwe turashobora kuba mu buzima bwawe bwose utabonye kaburimbo ivyo nivyo nibyo jewe n'ubu ndagenda byumvira uravyo tuva gushika mu rigi n'ibirometero 29 nukuri utaje ibirometero 29 ubuhoho byaroroshe kera byagushobora kuba mugabo nibaza kubitoko nako kumuntu arashobora kugufata ikinga canke akategera lift bakamuha byari gushoboka aho hambere ko ushobora gupfa kandi badakora n'abapfuye batabonye ikaburimbi waribona ugiye mu ntara ukaba utarabona ikaburimbi yego hariho n'abantu bo ruguru nibaza ko mu rugi gusa naho babivuze mu ntara za kure hari ahantu nkadashika imodoka tegende buka imodoka ije yaraza ahantu tuyibonye tukayiruka inyuma tukayirariya tukayikorako tukahava isubiye inyuma. Wow, Imana ni nziza. None ubu nawe utwara imodoka yiwawe utarinze gukora. N'ubuntu bw'Imana. Imana igira neza. Francine Niyonsaba nuko rero uravuye ku metero 200 n'amajana 4 bakeneye kumenya. Cyaroroshe gutangurira amajana imetero 800. Cyagutwaye ikiguzi kingana gute kuri ngo umenyere zino metero? Umuhini mushasha utera amabavu nivyo ntibyanyoroheye ariko navuze nteka ngerageze kuko ni ibintu ntari menyereye ndavuga nti ndafise ishaka n'umwete je nakuze mvira amafise ishaka n'umwete nca ndatangwa ndimenyereza ndatangwa gukora competition ya mbere baransiga nkora n'umwanya mubi ndavuga nti ntaco iciza nahiganye kuko twabikora tubikunze kuko naje twaronderayo yari passion hama ndakora mu komisiyo ya mbere ndatsindwa ngena n'umwanya mubi mu komisiyo ya kabiri ndagenda nti jewe nanjye yansize hita kumusiga nca ndagenda ndamusiga nkora niho nibuka natanguye ku metero amajana 8 2 minutes 18 secondes. Ubona uratanguye kwa Meriyo. Yego. Abakoci bawe ico gihe wari ufise umukoci byagenda gute? Ku busanzwe abakoce njyewe nevurewe mu nkino kandi ndavuga nti abavyeyi bashira abana mu mashuri yataba ishure ryampaye iyo nzira sinari kuba ubundi icondi kuko nabikora mvuye mu ishure nabikora niga mu mashuri mu gukunda inkino zose nazikundishijwe nyinshi volleyball handball na basket navyigiye mu mashuri urumva rero aho kantu n'akanushizemo kugira ngo bavyumve hanyuma mu kubikora rero umva nabikora ndabikunze yego kubikora bikunze urabandanya iki Francine Niyonsaba sinibuka neza ahantu wigeze kwiruka utagira ibirato Francine Niyonsaba yatanguye kwambara ikirato ciwe ryari cha atletisme kabisa kuko muri football harabaho igodio basket harabaho ama basket bambara ama Air Jordan n'ibindi uribuka neza umunsi wa mbere wambara ikirato cha cyane bya atletisme ibivuga je nerutse n'amaguru kenshi mu myaka iyo myaka 6-7 nayiruka n'ibirenge gusa kuko nta byatsi nari mfise hanyuma nariruka nkatone ibirenge bigatoboka tugashira kwishashi mugabo kaburyoye ukaguma ati je nikazohona musizi aho nibuka rero natangu kwambara ikirato ngiye muri championnat d'Afrique niho narose umuntu ampa akasupax nange navuga ntibirangora ega sivyo gusa jewe ngiye hari ikintu mu makomisiyo nabangiye gukora ni wakora rumwana kweri naho nabikora ndabikunze cyo gituma nashitse kure kuko navuga nti ndiye no hava niruka nabi nagenda ntariye niruka ngena ntariye muga nti nojya no hava niruka nabi niwagira ubwati no gwisara imbere y'abantu eka kweri nabona ati ahubwo ngiye nyene tarakimwe mfise niho nza kwiruka neza nywabuye natanguye rero kwambara kirato ngiye muri championnat d'Afrique 2012 muri nuko imbere kuja muri Benin urabandanyije uratubwiye ko hageze igihe uraronka umunota wa 2
16 D18 D18 hageze aho aba ari mu mwanya mwiza ushobora gutuma ushobora kuja kurondera umwanya ugutuma woja mu nkino mpuzamakungu. Bega vyakuriye gugiye gute amatrava yawe yabandanyije gute? Muri 2012 hari hatanga kuvuga 2012 hatanga kuvuga Jeux Olympiques. Hariho kubera ico gihe je natanga kumenyekana federation idakora neza. Hariho umwatete yahoze rurari rurangiranwa muzi muvuduka yashashinga ishirahamwe yitwa Association d'Athlétisme de Bujumbura Mabu niwe cyatanga kwesha ama competition. Rero maze ico gihe nako ndarondera mina kuja muri Jeux Olympiques sinari gushobora kuja kuko hariho undi mugenza nje yitwa Dani Nukuri yiruka marato yari afise minima yo kuja muri Jeux Olympiques. Rero naye nateza kuronka minima kugira nje muri Jeux Olympiques. Hanyuma ngahi Bujumbura ndakora neza ndashika kuri 2 minutes 6 secondes. Wari umwanya mwiza? Wari umwanya ngaha mwiza ngaha Bujumbura nayo mfise la nationale. Niho baca bantwara muri championnat national yo mu Buganda incangenda kurondera ngiye kurondera minima. Ico gihe minima ntivyakunze ko ndayironka ariko nakoze naho umwanya mwiza narunguruje cyane mbura 30 secondes 30 mbura matierise 30. Icamba mbabaye. Kandi ndabona nti sintoja muri Jeux Olympiques. Mugabo nshitse ngahe Bujumbura baravuga bati sinzi ubu niho menye ibyabaye kuko babimbwira bararondera bavuga bati uyu mwana ni umutware muri Jeux Olympiques. Mu bantu bari mu nkino bavuga batoya none mwavuze yuko agiye kurondera minima yatsibutse n'ubu ntavyo azoronka abandi bakaje gatoya ujya mwana ari karemerije neza baca abantu muri Championnat d'Afrique. Uragiye kijya gihe candagenda genda afise ubwoba twaje n'abandi batlete bane tukenda nyene tukibuserukira igihugu ntangura kuri bindege. Wow, umwana w'ikayongozi n'indege ngo ba cyane kandi nabona ari bisanzwe navuga nti kazima je ngiye kuserukira igihugu ngiye kurondera minima ya Jeux Olympiques. Candagenda ndakora competition sinayikora nkuko nabishaka n'ubwoba mpura n'abambaye neza cyane natwe twambaye nyine uduhudu twatiye nkuko je nta n'impuzu nari mfise. Wagiye muri Championnat d'Afrique wati impuzu? Yego ivyo birashika mugabo iryo ni ikosa ry'abantu baba bari mu nkino sino umuntu agiye guserukira igihugu yabaza yuko ubu twege twarabibayemo mugano uko biraza nta wugana guserukira igihugu atambaye impuzu y'igihugu. Hacu vyakugira ku mutima? Ika kweri je nabona ntijewe navuye mu Burundi nta n'impuzu nambaye nasize Kenyakazi nakenye mu Marocain nasize mu Ethiopienne none ico gihugu je sintagisize nivye Bujumbura igihugu cy'u Burundi cyatsinze ibindi bihugu niyambariye kondi abantu barabatangara ndakora demi finale hanyuma sinabikora ko ndavyipfuza kubera ubwoba nca kure baza kumva tubajournaliste ngo waciye kure wari uko warose minima ibyo ariko barambya nibiki ko je nirukiye narose finale ibyo nyine barambya nibiki naye ndabizi gusa naragize nyine panique umuhini mushasha umuhini mushasha utera ababavu ego muri finale ncandaruhuka rabani uko biri kose neza kurondera minima nteza kuyironka niko byagenye cyane uko neza muri finale canzana umudare wa mbere wa Afrika abantu bacha batangura kumbona ati ico bitangaza kivuye he uti no murundi kazi ahejeje gukora ibitangaza twibuka intayo kwikutira imyaka 50 kuwa 30 ukwezi kwa gatandatu 2012 hasigaye umunsi umwe gusa kugira ngo uburundi twibuka imyaka 50 turonse uburundi turonse intayo kwikukira. Umwana w'ikayongozi Francine Yosaba aratera iteka i Porto Novo muri Benin uburundi abo wa mbere aronka medaille d'or muri Championnat d'Afrique. Wiyumva gute Burundi bwaciye kuravuga? Wiyumva gute na ya majoro wiruka wagiye muri Championnat d'Afrique watiye impuzu? Narakoroya musozi emotion nagize ntazo nashobora gutahura mugabo narumvise ni uko biri kose kukumva jewe ndugije darapo y'igihugu rimwe Burundi bwacu bukavuga imbere y'abantu buri hejuru nabonye ko ari bitangaza nawe woreka gukura amaso utayafise uvuga uti imiliyoni nyinshi hari abatari banzi ariko barondeye uwo muntu narumvise yuko nkoze bitangaza hanyuma candaze ko kora cye ntangura no kumva ubwa mbere nabona mego ni ibintu bisanzwe shitsi Bujumbura niho nabonye yuko nakoze nyene bitangaza ahubwo binarushije
kuko naraciye nakigwa n'umukuru w'igihugu. Wow. Nico gutangaza navuye ntamuravye mu maso naradegezwa amaguru. Biriko biza kunyine mpfuye budasanzwe kiya gihe uraje murakaruse mu gihugu cy'u Burundi barabakiriye ku kirimba ndibuka presidence ari ngaho impande ya stade Ego bankeneye kumenya cyari ya mbere tubonye umuntu arose medaille d'or agenda mbere mukuru w'igihugu yambaye ikanambiri kuri kugenda wambaye ikanambiri ku busanzwe jewe ibujumbura nta famille nakubwiye nari mfise nari nive ruguru nigira mu ishure nkangenda nibaza yuko nari mfise ikirato nari natiye gusa umuntu yambwiye yuko tuja kuraba umukuru w'igihugu ntiyambwiye iyo tugiye yarambwiye iyo twumva guhashika naje narumva mbere y'umukuru w'igihugu hamugabora ndagenda nikamambiri nabona ko nashajije kuko zo gusohoka cyari kamambiri z'abakenya n'ubu urabona uri umwigeme wiyambaye utuntu dutoyi ubushajije ngambure mu gihugu rero ni nundi gwego nateza kutsara nambaye ibirato incana mbere mu gihugu ntabwo byanteye jewe nargiye ari nka jewe nta gitangaza ne guhava nkora najanye ibyo nari mfise. Yego ikintu gikomeye cyane Imana irahezagiye Porto Novo uraharose minimum ikintu kiba gikomeye mu atlete wese avuga ati Imana yofasha nkashekana ujya mwanya mfashe kugira ngo nshobore kuja muri Jeux Olympiques ahico umwamwe arayazananye n'icubahiro canke intege baraguteza ituma zoba zaratumye wongira izindi nguvu zo gukora cyane honyene no kwakirwa nawe naye ndose nguvu zindi zidasanzwe ivyo vyonyene birakwiye hanyuma naciye nza ndabona abantu batandukanye riga yego hanyuma nakuye impanuro zikomeye mugabo zikomeye mugabo ntizoyivugira ngaho hanyuma naho n'abandi bari muri domaine barashigikira naciye ndonka n'umuntu ampa ikirato ubwa mbere naciye ndonka umuntu ampa ikirato ubwa mbere ciza ndacambara ico nateguranye Jeux Olympiques candonka n'abakoce ngaha n'abakoce bo ngaha pemana nifise candonka n'abakoce ngaha baramfasha ubwa nitegure kuja gusekura Jeux Olympiques. Championnat d'Afrique ni yari ndaze nama yara menshi batanga ariko uravye urwego wari uriko rw'iryo zina rya Championnat d'Afrique n'uburyo wari ufise na caca kubya gihemenga wiga kubitegura neza wiga muri interne ndavyibuka kuri Skepers bankeneye kumenya nta buryo burenze ariko barabona ko tala wifise vyagutwara ikiguzi kingana gute vyari byoroshe kwivanga n'ishuri mbega kuri rimwe na rimwe abategura bino bintu baba bakeneye ibifungurwa n'ahantu bategurira ameze neza kugira ngo amagara abandanye ameze neza byarakoroheye ko biba bidasanzwe ni novuga jewe mu rugero naciyemo nabona ko ntaheza kubyorosha kuko byo ntafise ntabyo nabafise nari nacinda bikura yangabira no kudasaba none akubwiye ko sisaba yanga no kudasaba nari mfise n'ubu cyo mfise ico no kwita confiance en moi nkagira na motivation yanje nyene kuko iyo nza kubibura byari gutuma mbona ibintu ntashoboye bihagarika ibindi byose nkabona ko bidakunda je nateza kubikundisha kugira ngo mbandanye urugendo rwanje rero ico ngiye nkakora navuga nikaze mu nakoze aho nshikana je ntegereza guseruka neza rero ntibyari byoroshe kwiga no gukora atletism ariko birajana cyose n'amagara meza gukora sport nta byumviro bibi uva umeze neza ukoga ugacwenda kwiga ukiga umerewe neza ukabandanya neza rero kwiga na sport nta ngwara byangirigeze ngira mbona bibonamo uragarutse ishuri bagufata gute abandi banyeshuri abigisha bobo vya bimeze gute uvuye gutwara umudayi w'inzahabu mu higanwa rya Afrika yose nukuri byari bitangaje kuko naca mbona yuko hari akandi kantu nteye kuko nagiye muri Championnat d'Afrique mfise ibibazo ntakoze nacinze baransubiramo bari bansabira uruhusha baransubiramwo kandi n'abanyeshuri babona nyene baza barankeza nkumva nti ateza kuvuga ati nteza kuguma imbere kugira ngo iyo felicitation iraremereye kandi iraryoshe kandi kwironka nikiguzi yego nteza kwihagararira
ibintu bikomeye cyane mu nyuma imiryango ibiri yugururutse ya atletisme mbona umenga itanguye kuba atletisme professionnel kuko inyuma gato imbere hasigaye ukwezi kumwe kugira ngo ushobore kuja muri Jeux Olympiques so tubona baraguhamagaye i Monaco neza na neza mu gihugu cy'Ubufaransa tubwiye rijya higanwa gufata ingingo hasigaye ukwezi kumwe kugira ngo uje muri Jeux Olympiques ukavuga ati kamanze nce hajya n'ujya mudari na usimane cyari bimeze gute? Nari umwana mugabo sinari gito yego rero championnat d'Afrique yego urugendo rwa atletisme nk'akazi rwari butanguye naho ntabwo ndabitahura yego niyo higanwa ryatumye ryugura imiryango yo kuza muri Jeux Olympiques yego hajya hari amateleviziyo araba abigenza neza babonamo aba manager barabo bokorana kugira bafashanye umwuga rero jewe ngiye muri nacenza gutegura nga tujana n'abandi muri Jeux Olympiques jewe nce ndabasiga mu Bwongereza jewe nce ndakora competition Monaco ntiyari riske mufasha oya ntiyari riske na gatoya kuko athlete atera imbere iyaronka amahiganwa cyane akaronka karusho yahura n'abantu bamusumbya akabipimako kugira ngo arabe yuko ari karatembera rero jewe yari opportunity dasanzwe ndose inyuma ya Afrika kuko naciye ngenda kwitabira ihiganwa ry'abastar badasanzwe ku isi jewe ncane ndagitabamo ntanabazi fise ubwoba mugabo ncandonka manager anza yampaye ibirato yampaye impuzu byari bitangaza nanyimbaye umustar nca nambara Nike nca ndabo wa kabiri wow mvuga nti ni bitangaza urose medaille d'argent urarose kontra na Nike vyakutwaye ikiguzi kingana gute byari vyoroshe abambona barabona yuko ndi umuntu adasanzwe kuko ukuntu nitwaye muri championnat d'Afrique nkaja mu gukora Monaco ihiganwa ry'abastar nanje nkasiga abastar nari mbaye umustar nyene ico gihe bategereza ku ngoma hama bikabona shaka continuing muri mu Bwongereza ncanda bandanya akazi rero uvuga nti rero rero nateye intambwe hari indi ntambwe negeza kungura icasha binsaba ikiguzi cyo kumantenema uko nduhuka uko mfungura uko niyumvira mvuna nti ntegerezwa ryazina kuri hagarira ku isi niko nategereza kubigenda umwana w'i Burundi no wibujumbura avuga ngo je kugira ngo nerekane ko nakoze ibintu byatari reka nambare akamarke kitwa Nike babone ko nambare ibintu bizimvye ariko we Nike kugira uyambare yaraguhema ishiramo ry'abanyamerika yego umwana yiviriye Bujumbura nari no ku cicaro iwabo je naragiye kwimenyereza yego bakeneye kumenya ukitangura wari uzi ko uzoshika kwizo uzoshika aho amakontra nka Nike zishobora kuguhemba kugira wambare marke zazo oya kweri ubuntu bw'Imana mugace no kubwira coco uko byogenda kose yuvuka ukomeze uko yumvira uba mu muryango ukenye uba mu muryango utunze nibaza il faut rêver hanyuma ukagira courage ukagira confiance ugakocuza gukora ibyo ukora abantu barabibona ushaka bikivugira hama abo ubona muteza kujana neza mukajana neza abo ubona mushaka kujana nawe ukabihoza wow hari wavuze ngo kuvuka mu muryango ukenye ngo sikosa ryawe ariko gusaza ufise nawe umuryango ukenye nikosa giwawe yego kandi Imana yikubaza igituma yakuremye ikaguha ubwenge hanyuma ukayihemukira ntukore ibyo wateza gukora Imana yaguhaye wow kwiruka bitanguye nko kwiryohera uraronse irindi baka yego ridasanzwe nyuma championnat d'Afrique ugiye ahantu mu atlete wese arota gushika Jeux Olympiques aho bakubwira ati ku metero ijana turafise abami bazo Usain Bolt amajana 2 ni naka amajana ni naka wewe uroraje uje guhura n'abanyakenya Ethiopia n'abandi benshi cyambere ugiye muri Jeux Olympiques vyari bivuze muri 2012 ntabwo natahura kwari kuryoherwa ariko kubwami kuja muri Jeux Olympiques 2012 ntatagiye byaranyuguruye cyane kuko byaranyeretse yuko hahurira n'inkino zidasanzwe uhura n'abantu batandukanye bava mu madini atandukanye bava mu bihugu bitandukanye bava mu nkino zitandukanye urabona yuko nyine ari bitangaza
kuko usanga bambaye neza, usanga bavuga indimi zitandukanye. Habwa muri 2012 sinavuga, reka nta Congereza navuga, nari mfise ubwoba, ariko uko nagiye ndatera intambwe byaranyigishije. Nabonye ari urugendo rwo kwiga, n'urugendo shure, narahuye n'abantu batandukanye, ko natembere nagenda ahura n'abategetsi batandukanye, ngenda ndiga, ndakura mu mutwe, nanjye ndabona yuko ntasanzwe. Higanwa ryaraduhaye icizere tuti Jeux Olympiques bizogenda neza, ariko muri finale tuzubona Francine Niyonsaba babaye windwi. Hari habaye ikibazo nyabakiga Francine. Gutsinda mu nkino birajana. Nashaka gutsinda kuko bwari ubwa mbere mu gisata c'abige mu Burundi umuntu ashitse muri finale. Nashitse muri finale, idarapo ry'u Burundi rirahungabana, kandi ico nakubwira coco nari mfise ubwoba budasanzwe kuko imiliyoni z'abarundi abari mu Burundi n'abari mu mahanga barankurikira n'abatari abanyamahanga. Ndibuka je nari ndaguteza amaso ndiko ndaraba televiziyo. Ese umubabaro nagize kubera ntatsinze, ariko navuga nti ni nkino niko bimeze, gutsindwa birabaho no gutsinda birabaho, ariko sinashoboye gutsinda kubera nari mfise ingorane nagize elongation musculaire. Je ni bisanzwe, ariko nitwaye neza cyane. Idarapo ndarihagarariye mu makungu. Idarapo yihagarariye gushika muri finale vyo nyene niteka, kuja muri ajya makuruware inyishu zidasanzwe. Uzorabe kuri kuruware habanditse ku Burundi hasi, imbere ko bavuza départ, kuja muri piste ni ikintu gikomeye cyane, nibitangaza. Hajya ntashika kugira washike warakoze, ni kiguzi kinini, bigusaba umwete n'ishaka. Urabandanyije mu nyuma turabonye uragiye mu makompeti za Diamond League, Portland uratwara medaille d'or, urabaye umuprofessionnel ku buryo ndibuka ko nanakurondera ukaza wumva ati ndi kwimenyereza muri Amerika, mu nyuma tukumva ati ama entraînement turaza kwashikira igihindura metero ukaja kwimenyereza muri Kenya. Umutwe w'umu athlete ari professionnel ubumeze gute, abapanze gute, bisaba ikiguzi n'ibiharuro bingana gute kugira ngo umuntu aje mu aya ma competition atwara ama medaille? Bigusaba kuta complaining ibintu, bigusaba kutavuga no, kuko ni n'umwuga ugoye, n'umwuga uvuga uti jewe nageze ngaha nifuza gushika hari imbere, kugira uhashike canke uhagumane canke uhanarenze badakwita deja umuprofessionnel iyo ubikora neza, ukagira performance, ukagira ranking nziza, ukaba n'uwa mbere, ukaba n'uwa kabiri, ariko si bagena gutwara umudari, ariko uko bikora umwanya munini nibyo biguha ryazinye kwita umuprofessionnel. Rero biragusaba gufungura neza, biragusaba kuruhuka, biragusaba gukora amantrema kenshi. Iyo urushe uvuga uti ninjije, biragusaba no kugira blessure, reka no ushobora kugira blessure utakoze, ukagira blessure ukaruhuka, hama ugakomera. Byose bisa fait partie, amukivuza ukavuga uti uko biri kose ndabona imbere neza, kubona imbere, ukabishira muri ko utegereza kuba imbere. Hanyuma iyo motivation iza gutuma ubitegura neza, uvuga uti ndaza kuruhuka amasaha, benza kugiki, nza kunywa iki, hanyuma ukama wiyumvira uti mbega abansize gute, abo natsinze nabatsinze gute, ati nogira iki kugira ngo ugume imbere. Bigusaba ubwenge bwinshi, ugira tactique muri wewe. Kujya tubona muri football bapanga bati abakinyi ni 4-4 hama 2 gardien inyuma canke mukenyero upanze kunuko. Muri atletisme mukenyero urahari. Kuja kuri podium si ikintu cizana, uteza kumenya ubwenge. Bangene kumenya iyo muri kumuribuka hajya tuje muri finale, uri kuriruka imbere y'abajya bazungu, abirabure, abahinda, barabu n'abandi. Umurundi mbanzi ko ari ibintu bikomeye kuri bo, ariko hajya hari amabanga tutamenya muri ajya ama piste muri kumuriruka. Hari ibiharuro bindi servo ibiri kuriyumvira twebwe tutaba tuko turabona na cyane ko
rimwe na rimwe bisaba ko mubiki impwemu n'igindi gihe mukazigumana cyane gose kandi ntegeza kuba ndabazi aho umwe wese akomeye canke adakomeye nantegeza kuba nzi aho nkomeye naho ntakomeye mbega aho nakomeye nza guhamfurusa gute aho nkomeye nza kuhamfurusa amwe nkakomeye gute canke hajya nkomeye ndahakomeza gute ivyo tuza kubimenya kandi tuza kumenya ati jewe ntegerezwa kwikuramo ubwoba ikintu ca mbere wirinda ubwoba ibindi birakurikira ikintu gikomeye 2016 Jeux Olympiques iraje imbere ko tuyishikira hari amakuru twaronse yuko Francine niwe usaba yoba yarase kutitaba competition yego de 2016 yego hari habaye iki nani mfise ico bita nani mfise CV nani ndarimaze kwigihe kinini iya abaganga bamvura mugabo barambira ati hariho traitement rapide yashobora bayita PRP bafata amaraso bakayakuramo hama bakasuka yagutera nararize iminsi 3 ariko muganga arambwira ati Francine turakuzi ega abantu bose baranzi yego baranzi abo dukorana barazi yuko ntasanzwe barazi aho ushoboreye barazi aho ushoboreye yego barazi ngene niyumvira barabona yuko atago bangira mvuze ati ubwo ndi kino kintu gikunda mvuze ati kino kintu kirakunda ndagerageza kandi ngerageza ku rugero rwanje nyene rwa nyuma yego umuganga arambwira ati Francine wewe uri gitangaza yego uzobabara mugabo ukaba wumva ko bikunda genda hajya narahatse gusivya navuga nti ariko ko biri kose sinshobora kure guca muri Jeux Olympiques igihugu ku buryo byansaba kuterekana ko ngwaye nerekanye ko ngwari kuba nsinzwe kuko hajya mu mashampiyona nkajya tugenda kondera umudari ndashobora kugira tactique abantu bose ububabare nkabuheza bwa nyuma ububabare kamvamwo mugabo tarafuji Burundi rikaduga nkatsinda ku mwanya mubi mugabo igikuru n'umudari si umwanya mu mashampiyona n'umudari hajya rero abari bihugu biko biragwana navuga nti Burundi butegereza kugwana kandi bugatsinda nukuri nibitangaza n'umudari narose ngoye nagombye kuheba hajya niruka mbabara mugabo nta numwe yarabizi kiretse ko nabibwiye na staff yanje yaribizi ntaze n'umudari sikwa rero yuko wa mwete nishaka ndabivuga ndabizi uratanya umudari ubwa mbere babona umenga ntibikunda ariko nawe wavuze ati muganga birakunda je nzogerageza nihe nyigisho twasigarana mu cyo novuga bigusaba yego kutagira bwa mbere inyigisho kirazira kwihebura kirazira gutsindwa utaragerageza banza ugerageze hamuze gutanga inyishu kuko utsinzwe utaratsinda utanga inyishu itariyo iyo mpagarara singe no muri Jeux Olympiques ariko banatsinzwe mugabo naragenda atsinda kandi gwaye wow uratashe mu gihugu vyakenze gute yo byabaye bitangaza ndabaye bitangaza kuko nacenza ndaza ngaha banyakirana iteka ndibuka kuri aeroport hanyuma ndaza kwereka umudare wanje wa Jeux Olympiques ugira kabiri nyuma ya Venise Nyongabo burya ngaha mu Burundi turi babiri dufise imidari ya Jeux Olympiques burya turaba legende w'iki gihugu ndabisubiyemo turaba legende w'iki gihugu twebwe ntidusanzwe kuko tufise imidari y'amateka ku isi naciye nza igihugu ntagiteye iteka naco kica kirabona ko nateye iteka nyene igihugu ncanza kwakira umudari ndawushikiriza nyine icubahiro mukuru w'igihugu nyakwigendera Pierre Nkurunziza yawakiriye i Buganda ari kumwe na guverinoma yiwe yose ambasaderi baseruka ibihugu byabo mu Burundi urumva si ibintu bisanzwe umukuru w'igihugu acangira chevalier w'igihugu nuko urabaye ambasaderi ifarukuru yawe byarashibuka suri kiyumvire wavuye naho ugeze ico gihe ho yumva gute ku mutima ndazi wari uryohewe ariko hari cyadudubiza ku mutima wumva ko indoto zibaye kuri
nk'ubu niyumviye iyo navuye hariho ndabona ko bitari gukunda sinari gushika ngaho i Bujumbura sinari gushika hose nta nzira n'imwe yari ihari hari hugaye ariko Imana yagera hanyugururira icanye ku mpano zanje namenye hanyuma nkaziha agaciro zikampa iteka zikampa guserukira igihugu naco kikankunda kikangira ambasaderi abuze nyine cubahiro mukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yarangiza ambasaderi adasanzwe. Turaza kubishikira mu nyuma rero biraje tuza twumva ngo imetero amajana 8 Francine arazihagaritswe aje ku metero 500 kiya gihe ijya ngingo kwishira hamwe mpuzamakungu yakiye gute? Ni ngingo twakinakanye mu babaro cyo kimwe n'abandi bagenzanje bari mu bihugu bitandukanye kuko ni ngingo iza ihonyanga gateka kazi na muntu kuko tege nta mategeko narenze jewe ndi umwatlete afise indero idasanzwe ndi umwatlete akora cyane tsinda kuko nkora cyane je ndashaka kubyuka twazere dimate ngiye muri entraînement hanyuma ingiraje ngo ufise amahormone ngo ntushobora kwiruka ivyo urumva abari ni discrimination kuko ntushobora kuzira uko waremwe nta caha nakoze naje nta nyishobora kumuha ngo nubaze sigendo ubaze inyishu Imana yikumpeye nawe cumubaza wewe ko waremwe uko wewe ko wisanze uko ko tambuko ko kuvuga uko wowe byakenze gute ibaze rero urumva ariko navuga nti ibi umushaka kwankwa cyangwa umuntu agashaka kugira nabi kunyungu izina ziriya ariko ndavuga nti uko biri kose ndazi yo navuye nta gucika intege ku majana 8 kwiyantrena washobora kwiyantrena hariho hose ariko kenshi abantu biruka ziya metero 500 cyangwa bava za Ethiopia za Kenya ahantu hari imisozi minini mu mutwe byo byarakorohere gusubira kwipanga uvuga ati ngo manerekeze profession yanje ukuntu kuraca cyane ko muzungu mbona anyanyiye mu byo abona ko nshoboye naragombye guheba mugabo byanafashe umwanya munini naramaze daruka amezi 2 ndiyumvira nti mbega none ko umuzungu nyine anani ambrotse kubyo nshoboye biragenda gute ariko ndica ndiyumvira ndavuga nti uko biri kose ngomba ngerageze nta icyo ndi gukora ndakora ndavuga nti mu myaka 2 ninagerageza nkabona biranse nzoheba ntanatangura ndimenyereza buke kandi vema n'ubu kwisi yego barazi yuko bidakunda ariko je narabikundishije kandi naje nabona ko bidakunda yego byari bigoye mugabo nari ndavuga nti ibyo bintu bigoye uko biri kose reka ngerageze ndabicemo ndire mbabare ndire nihoze kuko ntabwo nari mfise ndirira kuko nico gihe n'abantu bose babona ko ntashobora kuva ku metero 800 gushike ushobore gutwara umudare mu canke nkore neza mu metero 5,000 canke ibirometero 10,000 urumva nakora byose yari jewe byansaba guhindura ubwenge bwanje bwose byansaba guhindura uko niyumvira byansaba guhindura uko mfungura byansaba guhindura uko mbyuka byansaba guhindura entraînement zose afite umubiri wose byansaba yuko mpinduka rero naragwaye umwanya munini amaguru biranka ndavuga nti mbega yemwe ibintu byikuki mbega mana jewe ibi bintu kubera iki zire uko meze ariko ndavuga nti Imana iri kumwe nanje kuko nateye intambwe nafashe ingingo yo kubitangura Imana iri kumwe nanje ndazi gituma natanguye reka confiance ndabifise ishaka n'umwete ndabifise reka ndabe umusaruro bizoma rero nca ndakora
neza ndatangura ndakora buke buke mugabo nanimenyereye gutsinda yego ndavuga ati naho nzogenda gukora ku miso nkatsinda zo kwiyakira nzokwiyakira ntangorane iciza nuko jewe nzobambona yuko nakoze ivyo nshoboye kandi nabikundishije ndatangura ko nakora ama competition muri Kenya ncamva ndahindura aho mwimenyereza ndahindura umukoce ndavuga nti n'umukoce igihe ntamwumvira uwashobora kumpa ibitari byo reka je nikora ibyo niyumvira jewe hanyuma nca ndakora neza isi bitangwa ndayitangaza ndarondera minima Jeux Olympiques komisiyo ya mbere ndayibura ya kabiri ndayikora mu Faransa nca ndonka minima ati wawe ndabona nti yanyishu umuzungu yarakeneye ndayimuhaye bari baguteze ku kintu gikomeye cyane gose ariko bidashoboka bibakira abantu imbere y'Imana birashoboka nuko bimeze uragiye muri Jeux Olympiques byace bigenda gute muri Jeux Olympiques rero nagiye abantu bose bazi yuko nshobora gutsinda wari gushobora kuntsinda ku mwanya mwiza muri competition idasaba ibiharuro mugana nako ushobora gutsinda muri competition biba umutwe kubera hajya twatuge kurondera medaille maze kugenda hariya siza kuvuga ngo Francine ngo nduwanyuma hajya uriyo wese arashobora kuba champion narabona ko ashobora kuba champion y'u Burundi azana umudari wa Jeux Olympiques uko byanka kose byarakunda canke bidakunze mu mutwe hariyo gutsinda bice bigenda gute ndagenda ndakina mugabo nca zanzitizi nyene ca ziragaruka nca ndabadisqualifiye ku metero 500 ndababara cane kuko harabayemo no kure akarenganye nyene gakaboneka ncambura abashobora kumburanira mu nkino mu bari batorongoye kugira ngo nshobore kubandanya ariko ibyo ntibyanciye intege naciye mvuga nti ndahazi yo navuye sinaje guhigana ku kintu kimwe ndacafise ikindi ibi vyaheze reka nitegurire ibikurikira nca ndabikora neza cyane ncamba uwa gatanu rero ndi muri top 5 yego kwisi mba nasanzwe neza cyane wow resilience na perseverance aciye mbona ko bikunda urabikoze kiyagende bukamutashe mwarashoboye kugira ico mushikirije aho ubona ko uri atlete dufise ubu wicitegererezo aho kubona ko kumwe na wa muntu tubona afise wicitegererezo araronka inzitizi uravuga ati abantu batujejwe bagira ico bafashije kuko mu bindi bihugu bijya iyo babivuga byari kugira ico bifashije kugira ngo mbandanye muri competition urabona ko hari ico vyahindutse byo mwasavye hari cizere mufise kwandi ba atlete ku byabajikiye bitazofa bisubiye kuba jewe nakubwiye yuko bingora kuvugano mbona imbere mu vya siporo ngaha mu gihugu iwacu nivyo birababaje je maze imyaka 10 ku rwego mpuzamakungu uko siporo mbona uko nayibonye n'ubu ni kwikiri isitiyo ibintu bigeze ku rwego mpuzamakungu rero ico novuga nta kwita kumwiko nk'igihugu ingorane ziri mu barongozi ba siporo kuko iyo unonotsi canke umukinyi agiye guserukira igihugu wewe no kugwana no kwimenyereza no kuza guhagarara mu kibuga neza agahagarara rugabo avuga ati je ngiye kugwanira igihugu idarapo ry'igihugu ndarishire hejuru y'ayandi mu madarapo Uburundi ndabushire hejuru y'ibindi bihugu Uburundi nigo rugamba rwiwe ibijanye n'ibindi by'amategeko n'ibyoba ibyo ntibabimuraba abari bamutwaye nibo bateza kubikora mugabo ini wacu dufise akabazo sinzi ko azoheranwa Imana rugira byose igihe mu nkino hojayo ababikoze bavyumva kandi banabikunda batabigiyemo uko utera imbere niko uhura n'ibibazo kandi iyo uhuye n'ibibazo uteza kuba hariho umuntu aza gufasha kudefanda ivyo bibazo rero ico gihe iyo umuntu abuze abadefanda ivyo bibazo umuntu acapfa umukeno ariko ndavuga nti ndabivuga n'abandi babivuga
nibaza yuko inkino z'u Burundi nyene icubahiro yakora kuvuga cane igihugu cifashe mu 2040 na 2060 igihugu giteye imbere. Ndipfuza cane yuko siporo nayo tosigana inyuma kugira ngo siporo nayo izo biteye imbere mu 2060 nuko ababirimwo bazoba bavyumva kandi babikunda kugira ngo bahagararire neza ababikora bahagararire n'igihugu. Wow, ibintu bikomeye. Yego. Ku metero 5,000 uragize urakoze ku mahiganwa atandukanye. Munyuma numva ngo nibigikunda ko mwemerewe mu aya competition. Mwavyakire gute? Hari ico mwarafashije mwarasavye federation ngo ibafashe na cyane ko musanzwe aho hose ama medaille mwaronse havuga Burundi bwacu, hari iki gihugu cabafashije? Ku busanzwe jewe narakunze igihugu, yakaba nakunda igihugu je simba ninga mu Burundi, kandi simba ninga mu Burundi kumva jaye kuba zimvuye ko zari kuba zivuye kuko umuntu ashaka gutera imbere akaronka inzitizi akabona abantu bashobora kumudefanda muga ntibakora ico bateza gukora. Ariko ibyo byose narabirengeye ndavuga nti jewe nashitse imbere ifoko mbere akaroka abandi ugwaruka ntaravye recompense vuga nti je nshaka kubera akarero Burundi gwaruka go mu Burundi ndabereka yuko bishoboka guserukira igihugu bikaduga mu makungu. Rero je ingwane zanje ni kibazo ntisangije, kandi ku isi barondera abantu bari imbere, ibyo nabonye barondera abantu bari imbere ni vya bindi giti cyamye arico batera amabuye barondera abantu bari imbere. Rero jewe kuva nkitangura umwuga wanje ntiworoshe, nagiye ndaca muri izi ngorane gusa nagiye mpura n'ingorane zitandukanye kandi nkavuga nkazigwanamo jewe nyene, kandi hari bidashoboka ko maze guserukira igihugu mugabo nkaguma ngwana nkabivamo mugabo nkabona uko n'ikibazo catanguye kera ni ikibazo risangije ndumwe mugabo gusa ingorane dufise nuko abantu bateza kududefanda novuga mu majambo makuru niba niryo nkabaza ivyo bakora. Umuntu ashaka kubura nakuvura ashaka gupfa umukeno iyo habuze umuntu agufasha. Rero ubu byarasubiriye birahatira amateko mashasha akane naho kugira defense mu bamwe bo mu nkino vraiment nta muntu yaje kumfasha, ariko narabaravye none jewe ndacara umu athlete ameze neza, je ni umu athlete discipline, je nta dopage ngira kuko yakaba ndenga amategeko babampana bisunza amategeko sinozira uko narimwe nta ruhare nabigizemo nikomeze. Ariko naje ndaririranye n'icubahiro mukuru w'igihugu aranyumva imbere ya babandi bose bateza kunyumva uko nibo bari mu byankino, hanyuma aranshigikira ndaronka morale. Ubu rero bimeze neza. Ego ikibazo hari abariko baragikurikirana, twizere ko vuba tusubira kukubona Burundi bwacu kuraduga kandi ndafite icizere cyane. Narijya urubanza ruzoba imbere ya Jeux Olympiques, ego Imana iri kumwe nanje ndashobora kuja muri Jeux Olympiques nkasubira kandi n'umutare nkawuzana. Biriko biza ku yindi point bidasanzwe nuko rero Francine Niyonsaba muratubwiye ati tugira icizere ko atabizi n'ubu yaravuye muri entraînement mbere ko dukora kino kiganiro. Ego kandi courage cyane. Merci je senshiki intege. Wow. Biriko biza ku yindi point turi mu gihe Francine Niyonsaba yasubiye ku ishuri yitwa INSP. Ejo baravuga bati beko atawigana amafaranga Francine Niyonsaba byamugendeye gute ngo asubire ku ishuri? Ndashobora kuba narateye imbere muri sport, ndashoboye no gutera imbere mu bindi naho ntoba ndiko ndakora sport, ndashobora kugira ico nterereye mu gihugu mu bindi bisata. Sinasubiye ku ishure nk'umustar, nasubiye ku ishure nka Francine. Jewe nakubwiye nti nari nagombye kwiga paramedicale ubwa mbere mugabo ntibyakunda kubera uburyo, kubera navuye mu muryango Kenya. Mugabo nakubwiye kandi yuko icampaye kuba ico ndi ubu byabaye igishuri, kandi ndashimira cyane umuvyeyi wanje yasize mu ishuri. Mama wanje ntasanzwe awundi muntu umuvyeyi asoma mama wanje ku isi kuko yasize mu ishuri Kenya avuga ati genda unyigire yari amashuri je ntashoboye kwiga.
rero ishure ni umushinga wa byose. Nagiye kwiga kugira ngo nungure ubumenyi, sinagiye ku ishuri kugira ngo ndonke amafaranga. Ni ibintu bikomeye cyane. Uri ku ishuri bigomeze gute? Mbanyoye cyane. Abandi banyeshuri biroroje uri umusitari kwiyentegra nabo hakujya nyine uri umuntu asanzwe ugasanga ntibishika bakagutinya cyangwa naho bakabona umenga babonye umuveje nyine umuntu mu marayika ari kwisi. Iyo wigize umustar urashobora kwibonamo ibindi bitari byo. Mugabe wigize umuntu muto kagenda umuntu muto uca wiga byinshi. Iyo ndi kumwe n'abana batoye ariko nanjye mu ishuri ndi umwana. Wow. Ego birandyohera cyane. Umunsi wa mbere ngina ngo bambajije ico kibazo ati none wewe Francine uje kwiga nyene ati yego twebwe. Umunsi wa mbere barambona ati none kuri fishe ya AP uriko ngo naturaba ati ndiko bagiye kuvyema ati nukuri n'ubu nacafise ibibazo wambaza bigenda gute kugira ngo uze kwiga ufise amahera uza kwishura n'imodoka utubazo nk'utwo. Ndagira nti ubu turageze mu gihe ntubone jewe ubu uwo ndiwe raba icanzanye ngaha naje kurondera ubumenyi sinaje kurondera amafaranga kandi na wewe wiga urondera amafaranga urashobora kuyabura mugabo niwaronka ubumenyi ubwenge bwo buragufise uko Imana yabuguhaye ubumenyi buzogutuma uronka amafaranga. Ubumenyi buzotuma turonka amafaranga. Ibintu bikomeye ni na Francine Niyonsaba yuguruje laboratoire d'analyse. Kubera iki hari ibintu byinshi mworangu cyangwa mwokora bari kugurura nka centre yo gufasha abatrete cyangwa ibindi kwigushima kugura laboratoire niki kintu je gufasha bene gihugu. Laboratoire sport c'est la santé. Rero je nanje vuga je nanje laboratoire nyene. Jewe naciye mu laboratoire atandukanye ku isi hariho tuntu nahura natwo tublessile ama examen yari diagnostic kugira ngo umuganga amvure neza yateza kuba yisunze amarezilita. Hariho rero n'amarezilita hariho n'amagizano agenda akora ugasanga sindonka amarezilita kubera mu tuturenganya. Avuga ati jewe ndifuza kuzokora ikintu nteza gutanga amarezilita umuntu akayabona atarenganishwa ati sinokora nk'ibibankoreye. Cyaravuga nti ngo muze guterera mu gihugu nca niga umugambi kuvuga ntingira nshireho laboratoire ifise ivyuma bidasanzwe byiza bigezweho kandi laboratoire ifise ivyuma byiza bigezweho hanyuma laboratoire ishingiye gutanga rezilita imeze neza de qualité kuko dans les soins de la santé plutôt muri domaine ya soins de la santé la qualité ni exigeante. Rumva rero ndavuga nti jewe rero tubishini kuri qualité iteza kwiga ama echantier ku mwanya muto kandi gatanga amarezita ku mwanya muto kugira ngo amarezita aronka umurwayi aronka amarezita meza hama ashobore kumufasha kandi afashe n'umuganga aza kumwandikira imiti. Rero ni laboratoire igira analyse médicale liquide biologique. Wow. Nuko bikomeza ku yindi point bidasanzwe nuko uri kw'ishure nge gisate cyane ndi muri laboratoire. Wow, uri muri laboratoire. Vuba cyane ndaza mu mpime na jewe. Yego kandi cyane. Yego. Uje ntugaruka bacakurungikira kuri email kugira ngo ubandanye ukore ibindi. Nabonye nakabijya ka WhatsApp. Yego kandi laboratoire rero yakira abantu bose. Yego. Abagwayi barungitswe n'abadokiteri n'abandi bashobora kuvuga tugiye kurabisha amagara yacu uko ameze turabakira. Ni laboratoire y'abarundi bose n'abandi n'abatabarundi. Yego. Yego. Umuntu wese arashobora guca ngaha ni kuri Avenue Moso uzahara urubanza ntayo bego. Azoca baza ati laboratoire kwa Francine Niyonsaba. Naho uja kuri Google baca kwereka ati genda hariya kwa Francine. Kuri map hariko. Yego. Oya kandi si kwa Francine free. Muri laboratoire ni lab diagnostic. Yego. Bikomeza ku yindi point gasanzwe. Mufisa umushitse muri citegererezo cy'abarundi benshi. Umaze gukora ibintu n'abashinga ntaye benshi byananiye kabisa. Hari uwavuze ati haji Imana ishaka kuguha icisha mu bintu byinshi. Francine ukuguru ko aramuhaye.
ubu hari umuvyeyi abona umenga umwana w'iyo mpano nta kintu na kimwe kabisa ariko arata umwanya ugasanga nivyo ariga ariko niba muhaye umwanya wo gukora ikindi kintu akunda kiri muri we. Abavyeyi badatahura yuko atletisme ishobora kuba akazi ubabwira iki? Jewe nkitangura abantu bagita ngo ndi umusazi nagombye kubiheba, ariko ubu iciza mfise ibintu vyateye imbere. Ubu nibaza yuko imico yazibira bigeme gutera imbere, ubu myinshi mibi yovaho, ubu kandi hari mutayishigikiye kuko umukenyezi umwigeme yokora ibikorwa nk'ivyo abahungu bakora, kandi igikorwa gwikoze ukananirwa sinkosa. Urashaka kuba atari cyo kunda cyangwa idakunda ukaja mu kindi ukagerageza bigakunda. Rero abavyeyi bahimiriza abana babigeme cyane kuja mu nkino n'umwuga. Jewe warantunze akarorero ni jewe waranteye iteka, natete igihugu, ndafasha umuryango wanje, najewe ndifasha. Ubu ndiko ndiyumvira gufasha abandi babicishije mu magara y'abantu. Urumva rero ubu kandi n'abana babikora nabo nyine bagashiramo umwete, nta kintu cizana, biragoye. Ivyo bigoye uteza kubicamo hamukavuga uti ejo nzoja imbere, ejo uzoja imbere. Francine Niyonsaba, tumaze iminsi tubakurikira kuri Facebook, haraciye ikiringo kinini tubona mugira ama publication ayi ntego gwaruka gukora. Kereka yuko umuntu isorosoro rigwiriyo riroye. Yego. Mugahana mumagarira ugwaruka. Umisi yeze mwaragize nico muvuze ku ba étudiant. Mbankeneye kumenya iki kintu kikumotiva kugira ngo tujya tubona sigaye nita yuko ari nk'inama y'umunsi yo kwereka yuko umuntu vyose bishoboka. Wamwe udutekerera abene gihugu bagukurikira. Barantukagasha. Ariko nta nzira nimwe ihari yo gutera imbere utavyutse kare. Ico coco ntigikunda ndabisubiyemo. Hari abo bikunda, hari abateye imbere bagira ubuntu bagasigana niba by'abavyeyi barondeye, mugabo nabo nyine babirondeye barakoze. Nukuri nta kintu cizana, babimenye. Hanyuma ikindi nukumenya yuko utota icizere, kubera ejo no musi byanse ejo birashaka gukunda. Hame ikindi kintu naco twege abajene twokwirinda no kurabira no kurabira kureka kuraba ko ha umuntu ageze, ahubwo wihutire kumenya mbega byagenze gute, ibyo yaciyemo by'inyuma byagenze gute. Ushobora kumushikira ukamubaza akagucira umugani. Nta kintu cizana kiza buke uzotera imbere wakoze kandi ukaruha, canke bikana no kuryama uvuga uti je ntegerezwa gukora ndara ntaryamye ndare mwikanivo, mugabo ejo ndiko ndabona iyo ndiko ndaja. Nuko aba ari ikintu gikomeye. Rimwe mu makomantere hari abagushigikira n'abandi bishyuga asanga akaba ngo yo gashango ko watwaye ama miliyoni muri Jeux Olympiques ngo urabura ivyo uvuga kuko utabivuga kera. Iyo bamwe bakwishuye nk'abantu biyita nk'abantu menga barihebuye, uvyakira gute we nk'ugwabo? Oya nta kwihebura. Jewe nashitse muri Jeux Olympiques natanguye kwirukana n'ibirenge, atampozo ngira nirukana izo ntira. Rero ubonye ntwaye amahera uraba umwanya nakoze. Nakoze. Nturabe aho ngeze. Kuko nuraba aho ngeze, we ntuza gukora kandi ntuza gutwara kujya mudaye cyangwa utwarage amafaranga. Oya, ahubwo nyigirako. Kandi ubwatsi urakura ukabisa ubundi. Ejo nimba ngeze ngaha, nimba ubundi ageze hariya, ejo azokura abatagishoboye naho bari hugeze. Rero abana ntitujane n'ibishobisho. Ube karume, wiyumvire. Duto urose, duke urose, uvuga uti ejo ndiyumvira. Kandi wiyumvire kubika. Uryoherwe, mugabo uziganye uvuga uti ejo imbere ni heza.
mwino ndwi nyene twarabonye ku mbuga zanyu muri kumuraho intege abakinyi ba Dinamo bari bahagaritse amahiganwa muri BAL bivanye n'ibibazo bari kwarashikiriza BAL itashoboye gutorera inyishu. Ndakeneye kumenya kubera iki kwandika bijya nike kintu cyatumye mwumvamwo ubutumwa abakinyi ba Dinamo? Nk'umukinyi rurangiranwa ndazi neza umwanya witegura ingene wiyumvira kugira ngo ushike kure n'ivyo ureka kugira ngo utere intambwe. Rero umubabaro w'abakinyi wa Dinamo ndawumva cane nanje harivyo naciyemo bikambabaza. Urumva umubabaro wabo vyabaye ariko navuga nti ntibate courage, kandi nico gituma nca mvuga nti iyo inkino ziko ziratera imbere n'ibibazo biba byinshi. Abari mu nkino bategereza kwiga ingene bakemura ikibazo kugira ngo abakina izo nkino ntibashobore gufatirwa amaboko mu mpuzu, kuko utera imbere uhura n'abandi bakomeye kugira ngo wipime nabo. Ego. Wow, ni ikintu gikomeye. Hari cyo mubwira abantu baba barongoye amafederasiyo ku ngingo zimwe zimwe bafata? Aha mu Burundi nakubwiye amafederasiyo amwe ndabikurikirana ajamwo abantu batabikunda, batabazi ibyo uri kurakora. Rero please uja mu kintu utavyumva uzaza gukora nyene bidateza imbere inkino, kuko hariho amafederasiyo menshi yari kwizina hatigera akoresha amakompetition canke amenye strategy ingene bakora. Ivyo biragoye. Ndere mu nkino hose so kwicara mu biro. Inkino nugukora ugakorera bari bakinyi bari abanonotsi, hanyuma bagakora bagatera iteka federation, bagatera iteka ministeri, bagatera iteka igihugu. Rero birasaba kubikunda. Francine, tuba dusena abasoze hari umwana yifuza kuba nka Francine agere aho ugeze cyangwa na harenge umwigeme hariya mu rutoki nawe nyene mu cyamazi usanga bimugora kugira abone ikaburimbo? Gerageza birakunda. Wow. Gerageza birakunda. Ntucike intege, ntazoge umuntu akubwira ko bidakunda. Nimba bitamukunda ntiyagerageje. Canke yaragerageje agerageza ahatari iwe mugabo agerageza hiwe, cyangwa ashobora kugerageza ngene ugasanga amachance ntayufise. Ntureke gutera intege uwundi byakunze. Wow. Gerageza birakunda. Gerageza birakunda. Niryo jambo sigaranye. Tuba dusera abasoza niki kintu cyagikeneye tuvuga tutavuze? Abarundi bose ndabakunda. Wow. Ikintu gikomeye. Francine ndabashimire cyane. Yego, kandi namwe aba journalist. Yego. Kugira inkino z'abagimwe ziteye imbere muze murazivuga cyane. Mubonye umwigeme ari mu nkino kanaka ari imbere kurusha abandi, muvuge cyane, mumutere intege, kandi nimwe n'amashira hamwe niho ashira mu buryo agatuma babigeme babikunda kugihe baronkamwe akantu, kuko bavuga ati turakora mu gatoza kuronka akantu. Mumusiza imbere niwe abandi bazorabirako nabo bakamurabirako bagatera imbere. Muvuge cyane inkino zabigeme. Neza cyane. Ndabashimire cyane. Murakoze cyane. Nuko reka ndabashimire simaye byo murimo murabana natwe. Shimire cyane Francine yemeye arahive arimwo. Tumusanga no ku kazi aravuga ati ndahebye imirimo nari ndimwo reka maze nyage namwe. Byari iteka ridasanzwe Francine. Nejo ni mwankenera muzogaruke. Neza cyane. Kuri micro juste gale Academy of Morrisha, biano camera musaza, umukama bandi ndiribiza vyose turi kumwe ko bibiri, turi kumwe bitose birashoboka. Bye bye, ciao, alla vista. Ula ushilo, hushla none.